numva nguri so bad niko bambariye ubusanze ndi soba urindiriye fata gakoka bange nakavodka uyu musi nugukora takuruhuka ndagukata kata ndagucange nk'ikarata tata ndaje ndakugeze ivyo bintu ndabi bisaba nawe wilegeze legela legela none narige walege no musujuku ebizoze gutya shaka abantu bamenyera muri style imwe y'umuziki ivyo ukunda ego shaka gume minduka ngume ndabaha akanovera tuntu turyoshe ariko abafana b'umuziki wacu ni babandi nyene abafana ba Fizo abafana ba Satbi abafana ba Daboje abafana banje abafana ba Kiriku ni babandi nyene ntibigera bahinduka ya ni Adresse Santono ugenda ugaruka mbega ngaha mu Burundi woba ubuzanye na business canke woba ufise girlfriend muje kwiziza ibikorwa vyanyu kumbure ngira mu minsi ngira ngo ni mariage twiteke mariage canke ubuzanye n'umuziki ndafise udukorwa twanje nkora tundi dutandukanye mbanje kuramutsa umuryango mbanje gukora umuziki ariko nta girlfriend ufise ngaha mu Burundi ufise hanze no hanze sindabizi ibyo navyo stable cyane ni benshi nturagira amahitamo hello bakunze gufata TV ndabaramukije nko mubera kuri micro muri kwe na kirike niba behind camera ni Ivya Burundi Ivya photography abikora neza n'umusaza abikora neza murabizi namisi rero ndafitiye umwevite navuga ko ari umwevite akomeye cyane adasanzwe n'abantu na cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi navuga ko ari hello bakunze gufata TV ndabaramukije nko mubera kuri micro muri kumwe na kirike niba behind camera ni Ivya Burundi ni umusore abikora neza murabizi ikintu c'amafoto murazi ko atakwidoga canke video murazi ko amisa neza cyane ubona namisi rero ndafitiye umutumire adasanzwe n'umwevite akomeye cyane asanzwe atabana mu gihugu cyacu Burundi gusa twagira amahirwe yuko no musari hano n'umusaza bikora neza gose ndazi muramuzi abantu benshi yamenyekaye ku ndirimbo bakoranye na Big Fizo iyo ndirimbo antuka yarashitse mu mitima ya benshi ndetse yari inaryoshe gose rero uno munsi nawe tumira munsi kuri Ecobus TV tuza kuba turi kumwe mu kanya gatoyi twavuganye guhurira hano umwana mwiza amaze no kwashikarika ninje ndamurabe ndazi kumbure ngira ngo ni gisasu gishasha yo bagira asubire kudutamo muri ino minsi kuba ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi murazi ko atari kubusa ari ku bintu byinshi cyane reka twinjire tuganire mwe mudukurikirane gusa mukore subscribe mukore like share mutubagira comment zayo murazi ko ziri prioritaire cyane Adresse meze neza yego ndaho namwe ni sawa c'est bon uraberewe urakoze cyane urajanisha nyene byose oya byagerageje byahatswe nabona nyene sengleri chapeau uratesa antuka murakoze cyane gose n'ubwanwa bwinshi nyene ubwama buhari buri gihe bigera ugira kwa kundi nyene iyo ndabumoye cenza nibihere kandi bikangira cyane niyo mpamvu ndamutse ariko badukurikirana yes hello ni Josan nkuko musanzwe munzi ndibaza abatanzi nabo ni jewe Josan Adresse wari ukumbuye cyane ngaho iwacu nanjye nenda bakumbuye gose ngaho nari kuyambira mugabo ntacyo turi muri coronavirus kandi navyibagiye ni muri coronavirus baduhana nagiye gutse ndagukora kandi coronavirus hari ntubitse ko bihana we watevye kuvuga coronavirus je numvise bavuze byo kuyambirana nuva kugaruke cyangwa ubikunda muri kamera yawe urakunda kuyambira jewe ego ndi umuntu muza n'abantu cyane gose ni Adresse uragarutse ubigira kandi ngaho iwacu wari wadukumbuye kumbure ngira ngo uzanye bishasha of course naje mfise indirimbo shasha indirimbo yasohotse yitwa Legela indirimbo yasohotse yitwa Legela tukikuregeranya mbe kube kutarayisolela groupe yawe clip izosohoka mu nyuma nibaza mu minsi mikeya reka mvuge iminsi mikeya kuko sindamenya neza mu minsi mikeya
yani Adresse akunda kuza ntitubimenye araje aragiye maze waravuze yuko ubikunda ibintu byawe kubigira private nibyo ukunda n'akaye karushobona ko hariho abaje twagera kubatora kuri airport nyene amakamera yabaye benshi ngo wewe wizira wenyene muri silence n'akaye kantu ni ikintu kikuryohera entre ivyo bitandukanye n'irihe ryo kuza privé no kuza nyene bigaragara abantu turatandukanye kandi dukunda ibintu bitandukanye but jewe like iyo nje mu gacerere ndabikunda kuko bimpa umwanya wo gukora bikama umwanya wo kuba ndi kumwe n'umuryango cyane ndi kumwe na famille yanje tukahura tukaramukanya nta medias cyangwa nta undi muntu wundi ahari and of course like je igikuru nshira imbere nshaka kugurisha ibikorwa byanje kurusha uko nogurisha ishusho ryanje so ibikorwa abantu babibonye bakabikunda of course nicyo kintu gikuru kuri jewe ni Adresse tukunze kubona asohora ama-featuring cyane ama-featuring ngaha mu Burundi warakoranye na Big Fizzo urakorana na Estanish bakiriku ndetse n'abandi no mu gihugu ca Tanzania urakorana na Mr Blue mu Rwanda yagiye urakorana na Urban Boys de wewe mu gukora featuring cyane kuri wewe akunguko nakahe icyiza cyo gukora featuring nuko ikugururira fan base ikugururira imipaka n'imbibe kagushikana aho wewe niba wari gushika ahantu runaka iyo mugize inguvu zibiri bituma mushika kure cyane kurusha niyo mpamvu je nkunda gukora ama featuring hama ikindi naco nuko je ndashobora no gutanga featuring kuva mu kwa mbere gushika mu kwa 12 ari indirimbo z'ama featuring gusa ico ndaba nuko ndaba yuko success y'indirimbo success y'igikorwa success ya project umva aho icyo gikorwa kimvana ikanshikana ico kintu gikuru kuri jewe kurusha uko umuntu yo kwiyumvira ati ngomba gusohora project iri DJ nyene canke gusohora ndi kumwe n'ubundi muntu so like niyo mpamvu nkunda gukora cyane ama featuring twiteke muri kazoza ama featuring ya muri kazoza of course indirimbo zirahari nyinshi sinzi ngo ninda zokurikira but of course ndashaka guha abarundi n'abakunze umuziki Burundi featuring ziri ku rwego rwa East Africa ziri ku rwego rwa Africa ndetse no ku rwego ruri international Adresse n'abahe abantu bifuza gukorana nabo featuring muga mutarakorana abo nifuza gukorana nabo featuring tutarakorana bahe haba mu gihugu cy'u ndetse no hanze haba mu gihugu cyo mu Burundi canke hanze hanze y'amazi Satbi Double J Kidumu abari mu bantu nifuza gukorana nabo hanze naho sinzi iyo ngiye sohotse igihugu singena nkurikiye umu artiste ahubwo ngena nkurikiye icova muri ico gikorwa nabangiye gukorana n'uwo mu artiste so sinoshoka mvuga ngira izina canke ngo muri iki gihugu but kuko urashobora kuvanga ugenda gukora featuring muri Tanzania ukayikorana na Diamond ukavanga ugenda ugakorana na Sauti Sol muri Kenya ukavanga ugenda ugakorana na Washaka na Burna Boy muri Nigeria aho ugasanga ico gikorwa nta hantu himwe gishitse so uko no gutumwa cyane fata nko gutumwanya no gutigiye for me kuri je ubwo ndataye umwanya wo korana na Satbi na Kidumu na Dabo of course kuko bobo turi muri industry imwe kandi turi gukora ibikorwa bimwe kandi like turi hamwe kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi right nakaranga n'umuco but ngiye gukorana n'umundi wo hanze nzana ntuzenya akaranga n'umuco kahari nkakazana iwacu and hari n'igihe wadashobora no gupromoting iyo ndirimbo ugaca usanga nta kintu kivuyemo so muri ico gihe niyo mpamvu like nta numva ko nkwiye kubanza kwaza gukorana nabi wacu shaka kwaza gukorana nabi wacu mbere uko subira kandi hanze kuja gukorana nabo hanze mbe Adresse niyo uri kuraseka igihugu cyacu cy'u Burundi muri ivyo bihugu bindi ivya by'uburimwo canke watembereye byo bikorohera no kubita swata abantu bavyakira neza byo bigenda gute of course like biragoye kuko iyo serukiye igihugu bufise support y'abantu bagusupportinga akaba nabo batagusupportinga
but biragoye biba bifite uburemere bunini gose ko ni kintu umva uteruye idarapo ry'igihugu ku bitugu vyawe, so ni kintu c'uburemere bunini ku buryo ubisaba ko umuntu agenda kugikora yabanje kwitegura, kandi buri gihe ngiye ndabishimira Imana ko byama bigenda neza. Mbe Adresse ko ukunda gucanga aba producer ni kubera? Yes, ni kubera yuko aba producer sinoguma nkora n'umu producer umwe kuko bose bafise ugutwi gutandukanye, bafise touch itandukanye, bandi ko ndarondera akanovera touch itandukanye iryohera ugutwi. Yo umva buri mu producer uzora buri mu producer dukorana igikorwa gitandukanye gose. Ngiye gukorana na Amiri, ngiye gukorana na Endomike, Koli, bose dukora touch zitandukanye. Cyane yuko Adresse aririmba mu mastile yose. Yes. Kuririmba mu mastile yose wewe wabihaye agaciro ka? Nabihaye agaciro kanini kubera yuko abantu bakunda umuziki ntibakunda style imwe y'umuziki, bakunda style zitandukanye, so biba ari ngombwa ko turondera abafana bo mu buryo bwose butandukanye. No misi nzosohora indirimbo ya gospel. Uratucanga wewe bose ushaka batwara place cyane. Urumva abantu R&B studio gospel unaho uraje aba rapper buriyo ni ibyo bintu biradusha. Erega like si ntushobora gutwara umufana kuko abafana basaba supporting umuziki w'Uburundi nibabandi nyene. Utwara bigeze kwisanga turi wowe gusa kuko oya nibishoboka kandi hari abantu baguma bakora buri munsi nibishoboka like cyane ntumenye guri muri bandi batamenye ushaka tukumenye no munsi ujuko ebizoze gutya shaka abantu bamenyera muri style imwe y'umuziki nivyo ukunda ego shaka gume minduka ngume ndaba akanovera tubyoshe ariko abafana b'umuziki wacu ni babandi nyene, abafana ba Fizo, abafana ba Satbi, abafana ba Daboje, abafana banje, abafana ba Kiriku ni babandi nyene ntibigera bahinduka. Ni Adresse no ugenda ugaruka mbega ngaha mu Burundi woba ubudanye na business canke woba ufise girlfriend muje kuziza ibikorwa vyanyu kumburengira mu minsi ngira ngo ni mariage twiteke mariage cyane canke ubudanye n'umuziki ndafise udukorwa twanje nkora tundi dutandukanye mbanje kuramutsa umuryango, mbanje gukora umuziki, ariko nta girlfriend ufise ngaha mu Burundi. Ufise hanze? No hanze sindabizi ibyo navyo nzi. Muri stable cyane ni benshi nturagira amahitamo. Kandi baranse no kunyatira mu idini ry'Abisilamu basi nzofumingira batatu. Yo banyemerera bakanyakira mu idini ry'Abisilamu basi nzogire batatu nabo baranze. Umva umenga ndiyo gukwira naguhagije. Umwe yoba mpagije ahubwo gusa kugira ngo uzobone umukobwa ashobora gusuporta kano kazi dukora abari kumwe nawe muba muri hafi na hafi ikintu coroshe biragoye. Benshi biyumvira ngo gukora ko inkumi ari nyinshi muri industry ahubwo kugira ngo ubone umukobwa asupportinga yihanganira akaguha support y'ibintu dukora, of course biragoye, ni ibintu bigoye cyane gose. Umukobwa nk'uyu yaragoye kubona, niba mubona bose uzomundangira gusa barahari nacyo ko mufite amasiksi cyane abastar murafite amasiksi abakobwa vraiment tukangira ngo urahera kuva ku nimero ya mbere kugera kuri 20 atamunga arakwandikira vuga ishuri turazi na vuga ishuri ego, ariko sinshaka yuko like aza kwera ibintu by'umuziki 6 y'umuziki no shaka yuko aza akurikiye jewe aze akurikiye jewe tu. Muri make wumva ushaka kubaka uri muri mujyi yo kubaka cyangwa ushaka copinage cyangwa wo kubaka shaka wa fiancé cyangwa copinage? Shaka ko tumenyana tukamenyana hama twubaka. Sivyo none nivyo nagutunye uzomundondere abantu badukurikirana mutangure mu ndonderere rero kandi badukurikiye ndati bari nyene muri comment umuntu yabukunze vraiment azoca bivuga ni ubwo nyene vuba ntatebe asanzwe mu gihugu cahe batari babo sibanga mba muri Finland ni Europe y'amajyaruguru. Urakazi? Ni vya bindi nyene. Mbe Adresse yaje gute muri 2020? Ibikorwa vyiwe bije gute tubyitege gute? Jewe sinovuga ngo nje gutya aho sanzanye ibikorwa
ibikorwa ndibaza bamwe bamwe bitari byumvikana ngaha, bimwe bitari byumvikana ngaha, bimwe mutamenyereyemwo imidiho mutari musanzwe munzimwo, so ya ngiye kuzanana inguvu zirenze uko bambonye muri mutujede, uko bambonye kuva ntangura overdose, ubu ngiye kuzanana inguvu zirenze z'ibisazi zirenze gose. Ya reka tukwitege ko kumbure ntuzoguma no muri gospel, uzoguma nyene ducangira duhinga. Oya nzoba gospel minsiza hama nzoguma ndabacangira tu. Ya Adresse reka tugushimire. Namwe mwakoze kumakanya no abantu bari hanze bavuye hanze bafite utuntu twinshi tubarondera. Wewe mugabo ukigora ukaduha akakaya vraiment nova no gushimira cyane. Erega turakeneraniye kugira ngo twubake ino industry yacu. Turakeneye itafari rivuye iwawe, itafari rivuye ku bafana bakurikira umuziki, bakurikira ama social medias. Dukeneye amatafari kugira ngo tuyashira kugira ngo twubake ikintu gikomeye kandi kizokwamaho ibihe byose. So niyo mpamvu jewe umwanya wari wose anytime niba ndondera kandi nzogaruka. Okay, merci beaucoup. Ariko ado twicaranye kusi bose bazi kuririmba. Je numva no gusaba ukandishiriza ko ndapera ijya ndirimbo legera. Tukaregera nyene. Nukulegera. Legera. Numva nguri so bad niko bambariye ubusanze ndi soba urindiriye fata kakoka bange nakavodka uyu musi nugukora takuruhuka ndagukata kata ndagucange nkikarata ndagenda kujegeze ivyo bintu ndabi bisaba nawe wilegeze legela legela none narige walege igende kwanza ijya mwari mayina bigfizo kisigurira abantu batakira batazi ariko abantu ubwo nasanze ngaho abantu barayihinduye izina ngo yitwa Simbirako. No like ni hash hug me more mobera cyane icyo gihe kirashaka. Hug me more. Rero bibagiye ko byo bari ibintu. Mobera cyane. Mobera cyane hash mobera cyane. Mobera cyane mu Kirundi. Okay. Merci beaucoup. Murakoze cyane rwose. Okay. Reka ndabashimira namwe mwese mwadukurikiranye. Genda kuri channel ya Adresse. Mukore subscribe nimba mutarayikora, murabikorwa vyiwe aririmba neza cyane, muramuzi ndazi mutigirishije murazi ndirimbo ziwe, kandi abantu bo kuri Woba TV n'abana beza ndazi barabikora. Twibagira natwe abantu mutarakora subscribe iwacu naho muri Woba TV, simbirayo mukore subscribe, mukore like, share, mutwagira comment zari maze ko ziri priority cyane. Kuri micro mwari kumwe na Josan hamwe na n'umuyefti wacu Josan Pondis origin. Okay, turabakunda cyane. Bye bye.